Tekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezaho iminsi yose kuri Imboneshakure ya Hejuru TV. Turasubiye kubaha kaze mwe mudukurikiye muri mu Burundi, mwe muri mu bice bigiye bitandukanye mu bisagara no mu ntara, mwe muri mu bice bitandukanye mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi, bandi bari ku mugabane wa Afurika hamwe n'iyindi migabane ya kure, mwese turabahaye kaze ntimuze gucikwa. Murabimenyereye ko tugaruka ku makuru abavugwa mu gisata bigiye bitandukanye, harimwo politike, agateka muntu, ubutungane, umutekano, inkuru zidasanzwe ziba byashikirijwe mu menyeshamakuru no ku mbuga ngurukana bumenyi, igaruka ko hirya nino n'amasoko yacu aba yadutoreje byinshi bigiye bitandukanye. Munyemerere muri uyu mwanya rero tubagezeho ivyashikirijwe kuri uyu wa gatanu ku itariki ya 28 ukwezi kwa gatandatu 2024. Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu igenekezo rya 28 ruheshi hariya ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba, abashikiranganji ba leta y'u Burundi bameremesheje ikiganiro i Makamba kuvuga igihe c'isaha 3 z'igitondo gushika umwanya uheze, aho rero bari bariko barishura ibibazo by'abamenyeshamakuru n'abenegihugu. Ni ikiganiro caciye kibiriraho ku mbuga ngurukana bumenyi z'ibiro vy'umukuru w'igihugu no ku maradiyo akorera mu Burundi, akaba rero habajijwemwo ibibazo bigiye bitandukanye. Muri aya makuru tugiye kugaruka kuri bimwe bimwe vyagiye bitangazwa n'abashikiranganji. Mu byo tugiye kugarukaho turebera hamwe igisata c'umutekano, turebere hamwe igisata co kwiyunguruza, turebere hamwe igisata c'ubudandaji, ivyo uko ari bitatu. Turaza kugaruka ku vyatangajwe n'umushikiranganji wo kwivuna abansi. Yabajijwe ibitigiri by'abasirikare barungitswe mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Kuvyerekeye rero ico gitigiri, umushikiranganji wo kwivuna abansi Tribert Mutabazi yarahira arengwa ko kuvuga ibitigiri vyo hava bituma abo bahanganye bamenya ukuntu bipanze, bigatuma akazi kabo kagenda nabi. Turaza kubigarukaho ku buryo burambuye muri aya makuru. Kandi muza gukurikira nibirabana no kwiyunguruza. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati, iterambere rusange n'umutekano Martin Teretse yagize ico atangaje ku kuba amapikipiki na tukutuku hamwe n'amakinga vyasubira gukorera mu gisagara ca Bujumbura. Akaba rero yabitanzeho umuco. Kuri ico co kwiyunguruza hakoreshejwe amapikipiki, makinga n'amatukutuku mu gisagara ca Bujumbura, navyo mukaza kubikurikira mu buryo burambuye kuco yabishikirije ko kaza kugaruka kandi kubirabana n'igitoro. Abo rero umushikiranganji n'ubundi abijejwe akaba yagize ico abimenyesha ko. Fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyondako. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano Martino Ninteretse avuga ko atawovuga ko yoca afata ingingo yo kureka amapikipiki n'amabajaji ashike mu gisagara hagati kubera ibibazo vy'igitoro. Martin Teretse agasigura ko n'izo pikipiki n'amabajaji bikoresha igitoro nyene. Yemeza ko ico bariko barakora uno musi hari ugushira inguvu mu gushigikira abunguruza abantu n'imodoka zitwara benshi bakaronswa igitoro gusumba abandi. Muri ico kiganiro c'abashikiranganji mu ntara ya Makamba kuri uyu wa gatanu, umushikiranganji Martin Teretse arongoye ubushikiranganji bw'intwaro hagati, iterambere rusange n'umutekano akaba yibukije anatangaza catumye bafata iyo ngingo yo kubabuza gushika mu bibanza bimwe bimwe. Kubwiwe hisunzwe ibiharuro vy'amasanganya n'ivyaha bikorerwa hagati mu gisagara bikozwe n'abo bagendesha ivyo vyuma. Agashimangira ko iyo ngingo yazanye umusaruro kuko ibyaha n'amasanganya vyagabanutse. Martin Teretse rero yariko yishura ku kibazo kijanye n'abasaba ko amapikipiki n'amabajaji ashika mu gisagara kugira vyorohereze abiyunguruza, nk'uko umukuru w'inama nkenguzamateka yabibona. Umushikiranganji wa mbere rero akaba yavuze ko abahinga ari bo boraba ko ico ciyumviro ca Emmanuel Sinzohagera gishobora kuja mu ngiro. Murumviriza ko rero bishoboka ariko bisaba ibiganiro. Kuvyerekeye rero abasirikare barungitswe mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, umushikiranganji wo kwivuna abansi abajijwe ibitigiri vy'abasirikare barungitswe muri ico gihugu
yarahiye ararengwa ko kuvuga ibitigiri vyohava bituma abo bahanganye bamenya ukuntu bipanze bigatuma akazi kabo kagenda nabi. Nayo kuvyerekeye ko abasirikare barungitswe boba babayeho nabi, umushikiranganji wo kwivuna abansi wewe yemeza ko ahubwo bameze neza cane. Mu gihe rero abo basirikare bajayo bamwe bahitamwo guhunga bakareka kurwana, abandi nabo bakidoga ko batabona icatumye barungikwayo, umushikiranganji wo kwivuna abansi wewe yemeza ko ahubwo abasirikare bogendayo ngo bagenda banezerewe kandi ko bagenda bafise morale. Kuri ivyo abanyagihugu rero bavyumvise bafata umushikiranganji nk'umuntu afise ikibazo co mu mutwe, bati n'imiburiburi yari kwibuka ko hari n'abasirikare barenga amajana baheruka gucirwa urubanza bahorwa kuba baranze kurwana ingwano badatahura ico igamije. Ku kibazo c'igitoro kimaze kuba kananira abahinga mu Burundi, umushikiranganji abijejwe akaba amenyesha ko hari ishirahamwe rishasha Sopebu ryashizweho mu ntumbero yo kubagabaniriza akazi. Ishirahamwe Regideso ngo kubera isanganywe akazi kenshi, ariko ngaho ngo ico abanyagihugu bomenya ngo nuko ata mafaranga mvamakungu Burundi bufise. Uwo mushikiranganji rero akagira ko amenyesha ko n'igituma ibitoro bibura ngo ni kubera imiduga n'ibindi bikoresha ico gitoro vyarwiriye. Abumvise rero abavyumvise bakaba baguye mu gahundwe kumva ko abategetsi bemeza ko igitoro cobura kubera imiduga yarwiriye, bati mbega iyo miduga yabaye myinshi mu Burundi gusa, ariko mu bihugu bihana n'u Burundi ntiyaba myinshi? Abandi bo ntibarya umunwa bakamenyesha ko iyo nyishu ibabaje, kuko umukuru w'igihugu aheruka kumenyesha ko hari umutegetsi yabujije ko Uburundi buronka igitoro. Nivyo rero navyo vyavuzwe mu kiganiro c'abashikiranganji. Reka rero tube dutandukiriye, n'ubundi turaza kubandanya kubagezaho ivyashikirijwe muri ico kiganiro c'abashikiranganji. Gusa tubabwire n'ingingo yafashwe n'umushikiranganji w'intwaro hagati y'iterambere rusangi n'umutekano, Martin Teretse, yavuze ko ata munyeshuri arekuriwe kurenga imbibe z'igihugu muri kino gihe c'ikiruhuko. Bose rero ngo bategerezwa kuja mu nyigisho zo gukunda igihugu no kugiteza imbere. Kw'igenekerezo ry'ejo haheze ni kw'itariki ya 27 ukwezi kwa gatandatu 2024, abashikiranganji batatu harimwo w'intwaro yo hagati mu gihugu, uw'indero hamwe n'uwujejwe uburimyi n'ubworozi bakoraniye ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega n'abarongozi b'indero mu ntara n'amakomine hamwe n'abagize inzego z'umutekano. Intumbero y'iyo nama rero ko ari kwigira hamwe ibijanye n'ibikwiye gukorwa mu gukurikirana inyifato y'urwaruka muri kino gihe c'ikiruhuko gikuru bagiye gutangura. Muri iyo nama umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu Martin Teretse abapolisi yabasavye gufasha gucungera neza imbibe kugira ntihagire umunyeshuri n'umwe azosohoka igihugu ngo agiye kurondera akazi hanze y'igihugu muri kino gihe c'ikiruhuko. Martin Teretse rero akaba yaraciye asaba abarongoye intara mu vy'indero gushiraho ikirangamisi canke kalendriye c'ibikorwa vyo kwigisha abanyeshuri vyo gukunda igihugu. Martin Teretse rero ntiyagarukishije ngaho, yaciye asaba n'abarongoye intara mu vy'indimo nabo gutegura igikorwa kizomara imisi 100 abanyeshuri bariko baraca imikobeko aho bavuka mu ntumbero yo gukingira isi. Bamenyesha ko iyo ngingo umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu yifashe mu gihe abanyeshuri b'abarundi bahora basimbira mu bihugu bibanyi guca amafaranga mu gihe c'ikiruhuko gikuru kugira basarize abavyeyi mu gikorwa co kugura ivyankenerwa mu gusubira kw'ishure kubera ubukene bwugarije abarundi muri kino gihe. Perezida wa Kenya wewe William Ruto yahagaritse rero iyo ngingo yo kuduza amatagisi nyuma yaho habereye imyerekano yahitanye abatari bake. Ejo ku munsi wa gatatu niho Perezida Ruto William yahagarika ingingo yategekanya kuduza amatagisi, akemera ivyifuzo vy'abanyagihugu bari bagabishije ko bagiye kubandanya imyerekano. William Ruto rero akaba yaratangaje ko atazotera igikumu ku nteguro y'itegeko ryo kuduza ayo matagisi. Akaba yarabitangajeho mu gihe umunsi umwe nyuma yaho abapolisi n'abanyagihugu bataniye mu mitwe imbere y'ingoro abashinga amateka bakoreramwo 23 mu banyagihugu rero bakahasiga ubuzima. William Ruto akaba yaragize ati, numvirije abanyakenya bagaragaje ko badashaka iryo tegeko ryo kuduza amatagisi kandi nciye afata ingingo yo gushira aho bashize.
Perezida Ruto rero akaba yaratangaje ko agiye gutangura ibiganiro n'urwaruka kandi ko agiye gufata ingingo zigabanya amafaranga leta izokoresha, akanatangura rero kujya akoreshwa mu biro vyiwe vy'umukuru w'igihugu. Ikinyamakuru The Nation co muri Kenya ku munsi wa kabiri rero cakurikiranye vyabaye muri iyo myerekano yo kwiyamiriza amatagisi mu makomine 35 ku makomine 47 agize igihugu ca Kenya, bisagara bito bito na binini birimwo ica Eldoret c'amavukiro ca Perezida William Ruto, nk'uko rero binatangazwa n'ikinyamakuru radiyo yacu VOA canke ijwi rya Amerika. Ico kinyamakuru rero kikaba gitangaza ko abaguye mu myiyerekano barenze 20, kuko rero bari muri Kenya mu myiyerekano rero batangaje ko bagiye kuyibanda nyuma yaho abantu bashika 23 baguye mu mishamirano y'abapolisi mu myiyerekano yo kwiyamiriza amatagisi mashasha. Polisi rero bakaba bari bafise ibigwanisho bikomakomeye ku munsi wa kabiri, ndetse bararashe n'ikivunga ku bantu bariko baragira imyiyerekano imbere y'inyubako abashinga amateka bakoreramwo. Mu nyuma rero barinjira ku nguvu muri iyo nyubako rero abo bashinga amateka bari bahejeje no gutora itegeko rigenga amatagisi. Ikinyamakuru The Nation co mu gihugu ca Kenya kandi cakurikiranye iyo myiyerekano caratangaje ko amakomine 35 muri 47 habayemwo iyo myiyerekano, nk'uko n'ubundi twari twabigarutseko. Ni inkuru rero zivugwa cane irya nino muri Kenya, dore ko ku munsi wa mbere n'ubundi bivuga ko abantu 5 muri Kenya aribo bari bamaze kumenyekana ko bapfuye barashwe n'abapolisi ubwo bari mu myigaragambyo yo kwiyamiriza izamuka ry'amatagisi mu gihugu ca Kenya. Reka rero tubandanye n'izindi nkuru zivugwa hano mu gihugu c'u Burundi. Ngo kubona abashinga amateka bubaka iyo sitasiyo yabo y'igitoro ntaho bitaniye no guhemukira abanyagihugu babatoye, niko mu mugambwe Padere bashikiriza. Mu gihe rero havugwa ikena ridasanzwe ry'ibitoro mu gihugu c'u Burundi, mugambwe Padere urongowe na Gabriel Banzawitonde bamenyesha ko batangajwe cane no kubona abashinga amateka bubaka iyo sitasiyo yabo y'ibitoro bagahabwa n'amaritiro atari make y'igitoro, mu gihe abanyagihugu baserukira batagira ayo bacira n'ayo bamira kuri ico kibazo kimaze imyaka irenga 2 cibonekeza mu gihugu c'u Burundi. Bikaba rero bitera imyidogo y'abenegihugu, aho no kwiyunguruza bisigaye ari ikibazo kidasanzwe. Muri Padere rero babona ko abo bashinga amateka bahemukiye abanyagihugu kuko ari gutegerezwa kubogoza leta ihari, kuko bigaragara ko yananiwe no gutorera inyishu ico kibazo c'ibitoro. Padere rero igasaba abanyagihugu gushishoza amatora yimirije kugira bazotore ababarongora bafise imigambi myiza ku gihugu. Mu ntara ya Ruyigi, ese boba barihe? Boba baratwawe he? Boba nyuma yo kunyuruzwa ukwezi kurenga ntabuze irengero ryabo. N'abanyagihugu 2 bose muri komine Nyabitsinda aribo Ndayisenga Ezekiel na Gahungu Demeji banyurujwe umunsi umwe kw'igenekezo rya 20 kwezi kwa gatanu 2024. Bose rero uko ari 2 n'abanywanyi b'umugambwe SNL ku ruhande rw'umushinga amateka Gatorwasa. Kuva rero bagifatwa ntabuze irengero ryabo. Twibutse ko Ndayisenga Ezekiel asanzwe ari umufundi w'indimo muri iyo komine yafatiwe mu nzira isaha 9 aho yaravuye mu nama y'akazi yari yabereye ku mugwa mukuru wa komine Nyabitsinda. Yafashwe n'abapolisi bari mu modoka double cabine yirabura ifise biyo bitabonerana, ndetse Gahungu Demeji nawe akaba yarafatiwe ku muhani we ku mutumba wa Nyabitsinda mu masaha y'ijoro. Mu gufatwa, Gahungu yarafashwe n'abapolisi bari kumwe n'abandi bambaye civile, bamutwaye muri ya modoka nyene ifise imparati ya C551 AIT rimwe rero yatwara mugenzi we Ndayisenga Ezekiel. Nk'uko twabigarutseko, kuva rero bagifatwa igenekezo rya 20 kwezi kwa gatanu 2024 ntabuze irengero ry'abanyagihugu 2. Imiryango yabo yaragerageje kurondera hose, barabuze ababo baba mu busho butandukanye. Ubwoba n'amakenga nivyo rero vyari vyugarije imiryango abanyagihugu banyurujwe mu kwibaza nimba bakiri bazima canke boba baragandaguwe. Abanyagihugu rero bakaba basaba inzego z'umutekano gufasha kumenyesha iyo abo banyagihugu batwawe nuko boba bamerewe, bakaba rero bariko babisaba.
abanyagihugu rero kandi Bujumbura ngo bariyamiriza amanyanga barongoye mu iyandikwa ry'abazohabwa imfashanyo kuko muri iyi minsi muri quartier Mutanga Side Mugoboka ariko haraba iyandikwa ry'abanyagihugu bahuye n'isidagurika ry'ibimanga harimwo ba ntaho nikora kugira bazohabwe imfashanyo y'amafaranga yo kwifashisha tangwa n'ishirahamwe PNID mu Burundi. Abanyagihugu bo muri iyo quartier rero bakaba bageze barongoye Reverien nibasumba gukora amanyanga baye mu kwandika bazohabwa iyo mfashanyo nk'uko handikwa batanze amafaranga abategerezwa kwandika rero ntibashirwe ku rutonde. Reverien nibasumba kandi akaba yagirizwa gukoresha umuryango we muri ico gikorwa co kwandika abo banyagihugu. Abo nabo rero bakaba bandika inshuti zabo gusa, hakaba handikwa n'abafise batategerezwa kwandika. Abanyagihugu rero bakaba basaba inzego za komine mukaza kubafasha bagahagarika ayo manyanga ariko arakorwa na Reverien nibasumba kugira ngo imfashanyo izoshikire abo yagenewe. Uko rero vyandikwa mu bimenyesha amakuru bitandukanye no ku mbuga ngurukana bumenyi.